Inkuru Ndagahende irazwi ni jambo ryazungurutse cyane n'Imana iguye avantage ucigiriki ucikoresha. Ndagahende yatanguye igihe ariko araba competition, iyo competition yari yateguwe na Superbad. Of course Imana bahezagire. Bateguye competition icyumviro ciza cy'ukuntu bofasha umuntu umwe imodoka, hama baca bashiramo abaririmvyi bose bagiye kwiyandikisha, harimo gospel, harimo n'abaririmba secular, abaririmba izo mwisi ko tubita cange uko abantu babita. Hama ico gihe je nabonanye n'abaririmvyi ba gospel, ndababwira ni mwatsindwa muzovuga iki. Imana ishigwe hejuru kuko je ndazi ko ivyo navuze vyari vyo, kuko norme za competition uko zari zipanzwe ndazi neza ko zari kubandanya uko zari zarateguwe. Wari gutsinda yari wa gospel. Sivuze gutya nk'ugomba kwinjira kubatanze competition, wibuke ko bakoze ikintu ciza, wibuke ko n'uwaronse atari umwansi wanje. Umuntu wese aronse ikintu ndamuhezagira. Mwaravuze kenshi canke mwaragarutse kuri Alvera Muhimbare, kuri kariwe mwaha amahirwe cyane ico gihe nindatabona ko yari kugatwara kajya kamodoka kiretse genereko wewe wabona nde kumengo mugomba musubize jeje wewe ico gihe wabona nde? Nabona n'ama video umuntu avuga ngo agaparcelle Ndagahende ndavuga bino bintu ko byabaye binini, ndabona amamodoka, ndabona abana ngo akakana Ndagahende biba vyinshi kugeza hano uvuga ngo naka gakobwa Ndagahende. I say Ndagahende yahindutse ijambo, bagiye gusohora indirimbo umumwe wese, indirimbo na video amizo ndirimbo tuzirekere publicere ihezagirwe, izo kundwa cyane kuruta yindi mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa kane ku mwaka ukurikira ubuzoba yakunzwe kuruta abandi. Tumuyindi modoka ni Ndagahende ya kabiri. Kiretse ivyo wumva ndafise umutima wo kuzana abakristo n'abakozi b'Imana bose hamwe, ndiko ndavuga ko ngeneye kuzana abantu miliyoni kuri Kristo. Umva ko ndabashaka muri Sabaoti yonyene nari kwanza kubomora hajya ngategura abo bazosengera ndabakene mu mashengero yose, kuko ishengero ni rya Yesu Kristo. Imana iragaheza. Nari umunyavyaha, nagendeye mu vyaha vyinshi, ubusambanyi, akaboregwa, nagendeye mu bapfumu. Uyu munsi Imana kungira igikoresho nibitangaza. Iyo mbonye abantu bakize ndatangara, iyo mbonye abantu bashinze ndarengegwa. Glory to God. Hallelujah. Meze neza prophet. God is good every time. Wow. Ikintu cyambere cyama kidutangaza nk'abamenyesha makuru, ninde muntu akwambika prophet? Yes. Kibazo cyo kirateye ubwana cyane nini iteze. Cyambere ndayoboka uburongozi bwa Mwemuyera. Yes. Uyu munsi nanje nasohotse ndabwira madame iyi muzi yari maze imisi iri muzi kumengo imbere nshasha ni Mwemuyera. Nico cyambere. Cya kabiri muri eglise hari abana banje bavuga ngo jengene ko muri nondwi ari genda gupangira style agaca avuga ambara uko gaca mfata namba n'umuntu numva amajwi y'abantu bayobogwa na Mwemuyera. Ni Mwemuyera amana abantu beza nk'ubu wombwira ngo prophet mu kwezi kukurikira uzo kwambara amajinx nkabona ko ari byiza nca nambara amajinx ubako uriwe na Mwemuyera nawe wombwira. Wow. Burya turatumva Mwemuyera mbega aragera no kunyambara mu ncamake aho Imana idashika ni hehe. Imana ishika hose, Imana ishobora vyose. Yes. Imana ijejwe vyose, ariko Imana ikora mu karere kose yemereye kwikoreramo. Nico gituma nabwiye abantu nti hari ingorane y'abizera Imana itubohore. Barize Imana mu mwemu gusa, hama baca baraguma ngaho, imwemu zabo zizoja mu ijuru. Ariko abandi bakuze barize Imana mu mishaha, bisigura ngo baremeye ko investisa mu vyimviro vyabo ijambo ry'Imana. Yes. Bacika abanyabwenge mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Hari abandi bemeye kwakira Imana mu mibiri yabo, abandi baranse kwakira Imana mu mibiri yabo. Abandi barakira Imana mu mibiri yabo, bisigura ngo barahevye ibibi, kuko ushoboye kwakira Imana mu mwemu umubiri ukanga kwakira Imana. Barayakira imibiri yabo irubaha Imana. Abandi nabo barakira Imana mu butunzi bwabo, ico baronse bakagikorera ku Mana. Imana ihezagira ikintu cyose waye mu ikibanza. Mucamake no mu muzu ushoboye kwakira Mwemuyera akakuyobora ibikurikira na namwe Imana ikumiriwe kirese aho ikumiriye honyene. Wow. Uje ku mutumiro w'ibihe turiko turumva ibi na biriya, ndavuga ino competition bita Ndagahende. Numva fisa amatsiko menshi kuri Agateki, tumva dufise amatsiko menshi cyane yo kumenya ukuri kwishije muri ivyo bintu. Kwereka Ndagahende iyo vision yatanguye ryari? Wow, Imana ishigwe hejuru cyane, kibazo kirakomeye. Amen. Ndagahende ifise dimension zibiri, ifise abazwi n'abatazwi. Ndagahende y'abazwi dusanzwe tuzi indirimbo zabo, abantu
bazokwandika ku makomantere no ngaho bazokwandika batubwire ngo gahe kanaka ega jewe nabajije ikibazo ndagahende. Hama izindi procedure zizobandanya arizo zo tumaze kubona amazina menshi abantu bazoba bahisemwo tuce tubagarura tubabwire rero muri aba benshi indwi nibo mutoramo umwe akaronka. Hama abantu batore kuri 25% yarugwe public, 25% yarugwe ku baririmbyi bandi bazohabwa ibipapuro nayo mazina ndwi bashireko uyu cange uyu tubaye 25% bizoba mu muco tuzoharura turi kuri live abantu babona. Hama tuzotanga ibipapuro ku bapastori bazovyemera bien sûr. Hama bashireko ubabona muri abondwi igezo tuba tugeze muri etape ikurikira. Hama ahandi ni jury na nyine zofise 25%. Iyo rero ni ndagahende y'abantu basanzwe bazwi, ariko ikibazo cari iki vyavuye icyumviro cyavuye. Yes. Inkuru ndagahende irazwi ni jambo ryazungurutse cyane. None impani igwe avantage ucigiriki ucikoresha. Ndagahende yatanguye igihe ariko araba competition, iyo competition yari yateguwe na Superbad. Of course imani bahezagire. Bateguye competition icyumviro ciza cy'ukuntu bofasha umuntu umwe imodoka. Hama baca bashiramo abaririmvyi bose bagiye kwiyandikisha. Harimo gospel, harimo n'abaririmba secular, abaririmba izo mwisi ko tubita cange uko abantu babita. Hama ico gihe je nabonanye n'abaririmvyi ba gospel ndababwira ni mwatsindwa muzovuga iki. Nico kibazo nari mfise. Jewe ndi gicapo cishengero. Jewe nagiye guhiganwa n'abaririmba indirimbo zo mwisi mutsinze muzovuga iki. Kuko jewe kibazo su watsinze n'uwatsinzwe. Commentaire uza kuvuga ni yihe. Ndabwira ibijashika mu gatsindwa. Ivyo ni imbere yuko mvuga ndagahende. Nijashika mu gatsindwa muzovuge ngo twebwe nk'abantu b'Imana nitwari kureka kubana nabo kuko twumva ko niko kajyo ko kubabwira Yesu wacu. Ndane nanze nyishu. Ariko iyo nyishu sinigeze numva ko iza kuba real naho botsindwa. Ndavuga reka kino kintu ndakiranguye. Cyo ndagenda nanibereye muri douche. Ndiko nditegura ndabona igicapo ndavuga okay ndagahende. Ekaze muri eglise. Ndabona igicapo bien sûr wa gospel ariyo nashaka kwa gatwara. Cyo ndagenda muri eglise ndavuga aka kamodoka ndagahende. Bisigura ngo bimatanye no kuno kari gato. Akamodoka ndagahende. Ndabivuga nk'umuntu ari muri eglise aba vyinshi sibijya gusa. Muri eglise abagawe bakansa barakira. Muri eglise inaye ziruzuye. Ariko navuze ico sizi ko ico rero kubera ko cyari biteguye kuva kare nk'uko umuntu ategura content canke ivyakuje mu. No navuye muhira nzi ico za kuvuga. Navuye muhira nzi ico za kuvuga cyambe nagoma ndabivugira iki. Navuga nivyarangira competition ko bagenda kubaza abaririmvyi bazoze kumbaza jewe ndazi ko Imana yamaye kwishura. Cha kabiri ndavuga okay ndumuvugishwa reka mvuge nkoresha autorité prophétique. Yes. Kandi Imana ishigwe hejuru kuko je ndazi ko ivyo navuze vyari vyo. Kuko norme za competition uko zari zipanzwe ndazi neza ko zari kubandanya uko zari zarateguwe wari gutsinda yari wa gospel. Sivuze gutya nk'ugomba kwinjira kubatanze competition wibuke ko bakoze ikintu ciza. Wibuke ko n'uwaronse atari umwansi wanje. Umuntu wese aronse ikintu ndamuhezagira. Ariko mvuze ukuri kuzi abakuzi. Ukuri ndazi ko kuza abakuzi kandi ndazi ukuri. Nuri kanumviriza iki kiganiro arumva ukuri ushatse kuvuga. Yabitahuye. Kuzi jewe kuzi n'abandi bose bakuzi. Atubandanye rero tubireke ivyo kuko byararenga. Binduka ikintu gikomeye nindatavuze. Ndagahende ihinduka ikintu gikomeye nabona n'ama video umuntu avuga ngo agaparcelle ndagahende. Ndavuga bino bintu ko byabaye binini. Ndabona amamodoka, ndabona abana ngo akakana ndagahende. Biba vyinshi kugeza hano uvuga ngo nakagakobwa ndagahende. I say ndagahende yahindutse ijambo. Ndatawura ibintu bibiri. Icambere ndatawura responsabilité ndavuga kumbe singiye kuvuga kubwo kuvuga sinumvirizwa gusa n'abakristo numvirizwa n'abadasenga. Biri mu bintu vyinshi vyatumye shoboye kuvuga okay ubu ngomba gutanga ama prophecy ari profonde ari gihe mvugira kuri Zoom nkava kuri Facebook. Biri mu bintu vyamfashije. Ico ni kimwe. Ica kabiri ni inyuma yaho ndavuga okay vyaheze bijya vyarangiye ariko ko ndagahende ari je navuze ndagahende reka ndagatanga. Okay. Sanza rero mvuge ndagahende nakubwiye ko iya mbere iri ku bantu ba gospel basanzwe bazwi. Ariko abo bazwi twobaha twobashigikira uyu munsi tutariko turiga system nshasha yo guhagurutsa abandi bashasha bizogenda gute batazwi ko abantu batazwi ari gihe badafise n'uburyo bwo gusohora indirimbo. Cha tuvuga reka dukore system izo dufasha guhagurutsa new talent abatigeze bamenyekana. Twobamenya gute badafise indirimbo. Niyo twaciye dutanga nimero ya telefone +257 79
69 88 68 tuvuga Urashobora ngo kuzivuga mu Kirundi. guteranya amajana 257 79 69 88 na 68 alama kujumlisha 257 79 69 88 68 tuvuga reka dutanga ino nimero tubaha akaryo baririmba indirimbo Yes. mu telefone bace bayiturungikira iyo ndirimbo ija mu mugwi uwo mugwi ukacuyiraba iyo ndirimbo Mwumviriza gusa canke na video murayiraba. turayiraba niyo video tukamenya tukaraba waririmbye si qualité tugomba gusa turabe ko ari we yaririmbye kuko iji ryo yorungika iji ya mukuru wiwe tugomba gusa turabe ko ari we yaririmbye qualité naco bitubwira igikuru tubone video. Okay. Bamaze kubona iyo video y'umunota umwe ikiduzwa kuri TikTok ya Prophet of Jesus Joshua twagize ikibuga cy'ahantu abantu barungitse bamenya ko ivyabo bihari. Iyo video yatanguye gutangwa ryari? tumaze indwi zibitko turazitanga. Bizohera ryari? Uku kwezi kwa kane nyene. Okay. Ivyo programme niyo mu kwezi kwa kane. Ama bararungitse rero izo video tuko turazakira nyinshi ariko tugomba ko barungika nyinshi. Mbega izo video ziriko ziraza zimeze gute? Ni indirimbo abantu baririmba kuririmba kwa R&B jazz cyangwa ibindi cange rap. Bamaze kurungika twebwe twakira ama video yose hama kumpera za kuno kwezi tuzokwicarana na jury kandi bizoba live tutangure kuraba uyu ni gute uyu kurayo bazoraba norme rero y'indirimbo dutore 14 baririmba rap baririmba R&B cange jazz dutore na 14 baririmba rap cyo tugira abantu bangaye 28 mu kwezi kwa gatanu dufite ikindi gikorwa cyabo 28. Condition y'iyo ndirimbo atanga imeze gute? Gospel gusa iyo abandi cange yiwe twumve gusa ko aririmba. Okay. Mu kwezi kwa gatanu tuzokora buri wa gatandatu tugenda ku musozi musanzwe muziko ufite umusozi munini w'amasengesho nga hariho n'ama hotel ariko arubakwayo tuzora tujana nabo hari mu gitondo buri wa gatandatu kujya gukora iki icambere bahure n'umuntu ababwire abigishe gusenga ababwire ukuntu umuntu afise talent akwiye gusengera talent azobigisha nka 1 hour. Ica kabiri bahure n'umuririmbyi wa gospel azi norme za gospel ababwire kuririmba gospel cyo kimwe n'izindi ndirimbo. Gospel niririmbwa gusa n'ijwi iririmbwa n'umutima hama baca imbere ya jury abantu baririmba imbere ya jury iyo ni ndwi ya mbere. Tugarutseho mu ndwi ya kabiri abantu bazodufasha gutora abazoba batatowe na benshi babiri bace bavamo indwi kurikira bakora ivyo nyene abandi babiri mu ndwi kurikira bavemwo indwi kurikira abandi abantu batore havemo abandi batatu dusigarane indwi baririmba R&B cyangwa jazz cyangwa izindi n'abandi indwi baririmba rap. Abo rero indwi tuba tugeze mu kwezi kwa kangahe kwa gatandatu. Indwi ya mbere yo mu kwa gatandatu tuzobatwara muri tour mu kibanza kimwe ciratiro mu Burundi bagira umwanya wo gutwenga no kuruhuka kuko bazo bamaze iminsi bariko barakora. Turifuza kujana n'abantu batwenge baryoherwe bafungure ba enjoy. Ibibanza vy'iratiro ni vyinshi mu Burundi mu Rutana n'ahandi tuzoraba hamwe bafungure batwenge tugomba ko vyose biba mediatize kuko tugomba tuzana abaririmbyi bashasha hamwe n'ivyimana zo dushoboza. Hama inyuma yo nga indwi kurikira turondera umuririmbyi umwe wa gospel azwi abahera ndevu abahanure kuko ari vyo je nashoboye kubabyira bizi umaze igihe aririmba aje kubahanura turondera yindi indwi bahure n'umupastor ashaje wa kera ababwira urugendo n'ukuntu yoteba mu rugendo rw'ivyimana ava muri Sabaoti cyane hari hose. Iyi ni affaire y'ishengero rya Kristo no yova muri Amerika ini affaire y'ishengero rya Kristo ariko ni uzobikurikirana cyane je ndumukozi wabo kuko nije nashize mu buryo hama ni je Imana yahaye vision sinoja kurera vision ariko ngomba ko abandi bantu bose boza bakore babafashe n'abakristo bako baratanga video bose saba muri Sabaoti Church twejeje rero gukora ico cyuko bahuye nabo bantu baca bagira indi ndwi bagende muri studio abo ndwi ba rap bazosohora indirimbo yitwa ivyuzuye abo ndwi ba R&B bazosohora indirimbo yitwa ivyuzuye baca bayiririmba le 77 mu gikorano kizobera mu Kinama nibwo bwa mbere public izobihuye nabo gucya bariko bararirimba ivyuzuye muri teme yari yose Imana itanga ivyuzuye Imana igiye kutwuzuriza uko bazokumva kuririmba. Bahejeje rero baca barindira itariki 12 aho bazokora competition ku mugaragaro baririmbe live muri concert tugomba kwizobera kuri Source du Nil itariki 12 ni kuwa Mungu ku mugoroba aho tuzoza abantu bazoba buzuye yashobora kuba VIP cyangwa grand public z'ukwindwi nyene. Hama uwo munsi dushaka ko baririmba hama batogwe uwa mbere wa rap uwa mbere wa R&B bazohabwa 2,500 cyangwa 3 million muri kote yino wa rap cyangwa wa R&B. Iyo iheze n'abandi bazohabwa udushima iyo iheze baca binjira mu rugendo rw'amezi 7 cyangwa amezi 9 avuga 7 cyangwa 9 kubera iki kuko studio yashoboye gufata umwanya muremure muri yo mezi 9 cyangwa 7 bagiye gukora iki bagiye gusohora indirimbo umume wese indirimbo na video amizo ndirimbo tuzirekere public rero iheza gigwe izo kundwa cyane kuruta yindi
mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa kane ku mwaka ukurikira ubuzoba yakuzwe kuruta abandi tumuyindi modoka ni ndagahende ya kabiri uzakora dufasha ukuntu tworonga ndagahende bataramenyekana hama umuzi dutanga imodoka cyo dutangaza kwandika abandi bashasha kuko iyi competition izo bandanya buri mwaka kugira ngo buri mwaka duhagurutse abarinzi bashasha ba gospel. Turumva yuko uwo mwanya muzomarana umwanya munini. Ico gihe cyose uteguye ga Prophet sukugira ubigarurira abo bantu ndabatwaraye erega nari kuba ndi umuntu afite ishengero ritarimo abantu bari kuvuga ngo ndiko ndarondera abakirisitu abicayeho bari baruzuye kandi ndi umuntu ashoboye kuvuga ubutumwa mu ibarabara. Wibuke ko navuze iminsi ya gatandatu gusa na namwe navuze lundi mardi jeudi vendredi na namwe navuze dimanche jewe nzo ndabakenera ku munsi wa gatandatu gusa nzogira inama n'abapastori babo nzogendera amashengero abandi bakristo kiretse ivyo wumva ndafise umutima wo kuzana abakristo n'abakozi b'Imana bose hamwe ndiko ndavuga ko ngeneye kuzana abantu miliyoni kuri Kristo umva ko ndabashaka muri Sabaoth yonyene nari kwanza kubomora hajya nkategura abo bazosengera ndabakeneye mu mashengero yose kuko ishengero ni rya Yesu Kristo. Yes, uvuze ubakeneye mu mashengero yose. Turumve ko ari abantu uvuze ati je nkeneye ko bazoza bavuga gospel barimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Mbega mwaramaze kubivuga sinonda kubibabaza umuntu asanzwe aririmba indirimbo z'isi izi profane akaba afise indirimbo imwe canke zibiri zo guhimbaza Imana nawe azojamwe. Rega twasavye ko abantu aribo batora icambere ku bantu basanzwe bazwi nk'ubu turarije ikiganiro je nabajije ndagahende muri commentaire bararungitse gahe kanaka none batamuvuze nije namushizemo ariko abantu bamushizemo kuko nabantu bagomba bakora igikorwa cambere nigera kuri jewe gera kuri public kandi baza gukorera no ngaho hama wewe umuntu wese akoze ikiganiro gutya numu observateur muri jury kuko azoca tuzanira liste y'abatowe iwe kugira ngo du preselectionner abo bantu bose bazaba bagize iki batowe n'abantu cyo dufata ijya liste twitware ku ma platform tubwire abaririnzi mwabonye abarundi batoye mwebwe mumva ko namwe mugomba kuba muri no competition cyo gikorwa cyambere cyakabiri tuba telefone icya gatatu abavuga ngo ya je numva ntabishaka tuzobashimira kuko entreta Imana ishigwe juru barakunzwe ariko abandi bazovuga ngo ngoma ndabibemo bavuze ko bagomba babibemo bazo kwandika agapapuro kemeza ko binjiye muri yo competition hamace dufata rero ababaye selectionne cyo tubagarura rero kandi kuri mwebwe tubabyire mubwimubaza abantu ninde bogaha muri aba dushire aga programme kuri page ya Prophet of Jesus Joshua abantu batore iyo izo biharugwa kuri 25%. Iya mbere abantu nibo baharuwe mu bikorwa byose nibo bagiye kuduha liste y'abantu bose babona ko twobaha kandi ubu nose bazokwandika ngaho ntatazogatwara kuko batokagabura bamenye yuko bagaragaje uwo bifuza ko yoronga imodoka petete tuza kumuha abandi bazomuha. Prophet ntabaciriyemo mugitangura ino competition haravuzwe umuririmbyi Kiriko ubu bo mu mansion abantu benshi kubona afite hit muriteguye gutanga iyo modoka kuri none ari indi hit ya gospel hama abantu kamutora tumirukane gutera afite hit ya gospel sinumviriza indirimbo zo mwisi ndaziruka kera sinzi kwa ifise urafise title yimwe yo yarakoze ufise ikizere cyo ko batomutayipinga bamutayipinze muri gospel bamutore ngo aririmbye gospel kandi atari indirimbo ya gospel berekanye bashize indirimbo yo ya gospel yatowe ariko nk'ubu turavuze indirimbo ko hariho collabo yakoranye no bita CG birumvikana yumva ko indirimbo ari ya CG bamutoye nangorane ni nk'ubu umengo navuze ngo abantu bavuga cyandika sakubu iyo nota turariharura bakandika munyari turariharura munyari afise indirimbo nangora bakandika Cristiano Ronaldo turariharura umuntu rero yanditse umuntu adafise gospel nico gituma no kutandika nico kimwe no kutandika kuvuga naho bo mutora arashobora kutagira ayo mahirwe iyo gospel batwereka indirimbo ya gospel twe tworyoherwa afise gospel turekane ko bose bazisohora ahubwo nimba ari umuririmbyi wa profane yumva ko yosohora indirimbo ya gospel acha imenyekana abantu bace bamutora kubera kitso mu imodoka yatora ko buri kurakoresha rya jambo ati uko uvuga Yesu wari we wese nuko amuvuga Kazimari Yesu avuga Bibiliya ivuga ngo bamuvuga nabi bamuvuga neza Kazimari Yesu avugwa nivyo uri kurakora boje nakomba ko neri ntege umuririmbyi umaririmba indirimbo zihimbaza Imana niumva ko habaye umuprofane akaba afite indirimbo ya gospel agaca twara nimba ayifise niumva ko mu mwaka uzazo tufise indirimbo za gospel nyinshi z'abaprofane navyo ni vyiza nguma ngarukana Kiriko kuko yaravuzwe cyane yoca yisohora iyo ndirimbo kubera iyo competition ivyo navuze biratahuritse bisigura ngo afite indirimbo ya gospel bakamutora ninde yo mwima. Wow.
kubera iki kinama kuri wewe kwikunda kuvugurwamwo ibitangaza kenshi ariyo unabitegurira? No, natanguriye gukorera mu Ngagara, niyo nakirije abagwayi benshi kuruta umaze gusengera mu Kinama uyu munsi. Ariko mu Kinama ni ishengero riri ubu rinini, kiretse ko dufise ishengero mu Kinindo, dufise ishengero mu Cibitoke ca Rugombo, dufise ishengero Mozambique. Nyene mu Kinindo ca Kanyosha? Nyene mu Kinindo ari ishengero. Wow. Kuri Olive Garden. Dufise ishengero Maputo. Ariko nkorera mu Kinama niho na terrain tumaze imyaka 2 twakorera, tushaka gukora n'uyu mwaka. Turifuza kuzokorera muri stade nkuru, turifuza kuzokorera kuri ETS, ariko kugeza uyu mwanya tumva ko twokorera ngaho n'ahandi tuzohakorera. Ico giteramo gikomeye kizobera mu Kinama rero. Igiteramo gikorane le 7 kizobera mu Kinama. Concert iyo twita umunezero w'ijuru mwisi. Igikorane le 7 citwa rendez-vous y'Imana n'abantu kwisi. Concert izokwitwa umunezero w'ijuru kwisi, izobera kuri Source du Nil. Wow. Wow. Mwaravuze kenshi canke mwaragarutse kuri Alvera Muhimbare. Kuri kari we mwaha amahirwe cyane. Ico gihe nindatabona ko yari kugatwara kajya kamodoka. Kiretse genereko. Wewe wabona nde? Kumengo mugomba musubize jeje. Wewe ico gihe wabona nde? Nimba amanota baharura umuntu apostinze cyane. Wewe wabona nde? Alvera kumbe si jenyene. Bon, uri kuravuga wagumye uvuga ba underground, ariko bano bantu Alvera na Enikota ntitubabona uruhara rwabo, bazoza ryari muri no ma competition uri kura barazwi. Abantu nibo baza kudutorera, abantu babona ko botwara kamodoka babaye propose mu bantu tuzobashira muri yo list. Bashira muri yo list. Nyumva ko bo basanzwe bazwi deja, barabavuza amazina, barazwi, baramaze kumenyekana. Natwe tubwiye abantu mutubwire tugahende. Ubu rero bariko barandika, bandanye bandika uwo babwira niwe tugaha. Hari ijambo ukunda kuvuga, hari ikintu ukunda kuvuga yuko ibintu vyinshi bikubaka ari gitangaza. Kweri kiri jambo ukunda kurikoresha? Nakuze neza, nafise abavyeyi bankunda. Barapfa bakurikirana. Papa wanje yapfuye muri 2000, mama wanje yapfuye muri 2000, papa wanje yapfa muri 2001. Nakuze ndi imfuvyi, naratawe, narirukanwa inzu kuyindi, naburi cyo mfungura. Na kimwe kuri je atari gitangaza. Iyo mfunguye ni gitangaza, iyo nambaye ni gitangaza. Imana iragaheza. Nari umunyavyaha, nagendeye mu vyaha vyinshi, ubusambanyi, akaboregwa, nagendeye mu bapfumu. Uyu munsi Imana kungira igikoresho nibitangaza. Iyo mbonye abantu bakize ndatangara, iyo mbonye abantu bashinze uratangara, ndarengegwa. Rega igitangaza ni gitangaza Imana yonyene yagikoze, apana twebwe twakoresheje. Ndatangara buri mwanya, iyo mvuze ikintu kikaba ndatangara. Ego no iba yambwiye, ariko kubera iki yobwira umuntu nkanje? Ndi umukozi mbura kimaze, ndi umuntu unzi neza ko ataco maze, kirese ico Yesu yangize. Mu gitondo nanditse ni sindi cyari cyo cyose kirese ico Yesu yangize. Bizigura rero kuri jewe everything's a miracle. Telefone yanje y'umuntu ndungikiye nahe ni gitangaza. Uyu munsi mu gitondo nariko ndahezagirwa n'amajambo ya Prophet of Jesus Joshua. Kuko igihe magaze ku gicaniro ari imwe mivugira muri joy, ni mwe muyera. Iyo ndiko ndayumviriza nanje ndasenga mu bandi gavuga mana ndagushimiye kungiriye neza, ivyo umukozi wawe yatuye birankorera kandi birankorera kuko nduwizera mbere ko mba ibindi ndi umuntu yizera. Wow. Kenshi uyuvuze ayo majambo wibuke yuko uri umuntu ahabwa icubahiro cyane cyane mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Hari n'amafoto dora tubona umuntu aje kuguserva uko naciye bugufi birenze. Bijya bintu biguha igicapiki. Kubawa ni bimwe mu vy'Imana yatanze. Birivuga ngo abo yatoranije yarabatsindanishirije, sigura ngo yarabaharuye ko bagororotse. Abo yatsindanishirije yarabambitse ubwiza. Mu Cyongereza bavuga ngo he share his glory with them. Niko bavuga muri good news. He share his glory with them. Ni Imana ishimye kubaha ku cyubahiro cyayo. Bavuga Bibiliya ivuga ngo Imana nisangira icyubahiro cyayo n'umwana w'umuntu. Ariko ngaho baravuga ngo God yaraba hayi cyubahiro ni Imana yakibahaye. None nimba umuntu ahisemo kukubaha akurami kujya n'amaboko abiri, cyumuvuga ngo kurako kumwe. Iyo umuntu ahisemo kukubaha afukame niwe yahisemo, wamubwiye afukame. Wavuze kuri urya musozi mufise mukorera kwibiti kwawe harazwi deja mugomba kubaka ya mahoteli. Ubwo
iyo si business Prophet agomba gutanguza biciye mu gihugu c'Imana. Paul yarashona amahema, nibaza ko aho bicara ku mahema ya Paul bayaguze naca kirimo, kubera ko abantu badatahura ko Imana itigeze ibuza abantu bayo guhezagirwa. Reka ndakubwira igituma nubatse hotel. Nagiye kurujya musozi kurarayo, ngiye kurara kurujya musozi ku murango, naca ngenda kuruka muri hotel iri hafi, sinigeze ndayikunda ca nubaka inzu yanje hajya ku musozi ifise inzu. Bo ari abakobwa binjira mu kindi cyumba, cyumva ko ari ibintu bitashoboye kumfasha. Ca nubaka icyumba canje njyamiramo hajya, ndavuga ko Jeff aho njyama reka shireho n'ivyumba n'abandi bazoze kujyama. Bayite business gute, bamaze iminsi abajene bavuye Bujumbura baza kurarayo, sindanaheza bararayo ntabarihishije. Ariko kandi ejo nimbazo babakozi bakoropa umuntu akariya kugira ngo babandanye aba treatment ari ingorane. Ico ni cyambere irishweho, ari ikibazo ku migambi y'iterambere igihugu kitayanga. 2040 mugomba tugende ducumbagira, turakeneye kuzoba twakoze ibintu bikomeye. Hagomba kubakwa ko university hajya, hazokubakwa ibitaro hajya, hazokubakwa orpheline hajya. Ariko kandi hajya hari ibikorwa byo kurima turiko turakora. Ariko kandi ni milieu tourisco spirituel izozana abantu benshi bavuye hanze. Hari umuntu yavuye Italy aje kuharaba, hari umuntu yavuye Sweden aje kuharaba. Ni naheza aeroport izoba busy, twakira abantu baje gusenga baje no kuharaba. Ni ratiro ryiza. Kandi kubera iki abantu baguma bafise intaye gusa ngo pasteur kanaka yaratsitaye, pasteur kanaka yambaye ikiraka. Kubera iki adutangura kuba ibintu bavuga ngo prophet afise quartier yiwe, prophet kanaka yubatse umusozi, prophet kanaka ijya gorofa nini muri ville ni yiwe. Bigiye kuba batabikoze ngiye kubikora n'ingogana n'ingoga. Prophet, reka ndabashimire ku bwa kano kanya. Wow, ndaryohewe, wambaje ibibazo byinshi bindi nanje ndiko ndatwenga ndaza kubikurikirana mu kiganiro mu bandi n'igumugisha. Yes, bakunzi ba Gatech TV, yari Mr Vibe, twari kumwe n'umukozi w'Imana ubona ariko akora ibintu bidasanzwe, kandi tubandanya tunamusengera, ndetse je ndakwemereye tuzobana muri ivyo bihe. Amen. Turabashimiye. Imana ibamugisha. Umvise giye bambwiye ngo ubandanye usengera ko nacengera gutyo. Abantu bamenye ko amasengesho yabo tuyakeneye. Yes. Tushobozwa vyose na Yesu aduha inkomezi. Ndamusavye aranyishura, bamusabiye akanyishura. Cangira inyishu nyinshi. Mubandanye musenga, twese dusenge umwami n'umwe. Kandi ndabatumiye bataramwizera, umwizere hanze ya Yesu no mu ruho. Kandi je navuze amajambo atatu gusa. Navuze ni data mbabarira, Yesu ndakwakiriye, mwe muyera nyobora. Niyo majambo navuze kugeza uyu munsi urabona aho ngeze. Nundi atarakizwa abivuge, data mbabarira, Yesu ndakwakiriye, mwe muyera nyobora. Durire rero mu bwami buryoshe. Ahata stress zibaho. Amen. Amareka baradukorera. Shalom.